mu bisanzwe ivy'iterambere nti bwa mbere ryo munsi umwe nyine ntiriba ari iterambere, maze igenda ivuga ko umuntu ashobora kurondera akazi, akarima umurima, akadandaza, akiga, bikamuha imibereho, agahembwa umushahara canke akaronka inyungu mu mezi 2 mezi 3 akibeshaho neza canke akaronka ivyo afungura n'aharara. Ariko iterambere rijyavuga ryo gushinga imitahe, rijya ryo kugira ivyo bita ama investissement, rijya terambere ntigigera rishoboka mu mwaka umwe, ntigigera rishoboka mu mwaka umwe. Ni naho mbere abantu benshi nk'abihendera nk'abakiri bato urumva nk'ubu urashobora kuza uvuye nka ruguru nk'Imwaro ugasanga abana bari ngaho Bujumbura mu Kamenge mw'irohero, mu Kinindo canke mu Bwiza, bafise base amaze imyaka 50 baje, barakoze ubuzima societe, baradandaje, barubatse amazu, barigishije abana babo mashure meza, wewe ugaca wumva umenga naho ubona bijya navuze nyene niho hazira ubusuma, ibiturire n'ibindi, zanzankano za bayita za shari, gashika ngaho ugasanga umutama hariya kubera amaze imyaka 60 ariko arubaka famille kuva afise 20 ashiki Bujumbura, yarubatse ibintu bayibona ngaho. Umujene agaca yumva umenga il est découragé, kumbe nawe agize inguvu agasatira akazi akakora 50-40, abana biwe ubuzomanuka Bujumbura canke akaduga Muramvya aho bacanke azobona ko muri 60 bari stable, sivyo? Umuntu nk'aba bava ngaha je ndavyumva, umuntu akagenda i Buraya, agenda mu Birigi canke mu Faransa, agasanga ama metro, agasanga iki, agacaza aravuga ngo yo ngo barundi ntaco dushoboye, ngwiki canke abatanda canke abakingo ntaco dushoboye, ngo abandi bakora ngo kuri baradusize. Ariko ntibadusize, ego nivyo ari gusanga bari seriye kutusha mu bimwe bimwe, ariko n'ubuseriye ufata umwanya, sivyo? Baraciye mu ntambara twaciyemo murabizi, intambara zikomakomeye, nibaza ko n'abanyafrika bavyigira iwabo, ubwo barose umwanya wo gukosora ivyo bagiye barakora gushaka batera imbere. Bijya bisagara nka za Paris urasanga hari amapra yavyo, ubwe amapra yo muri 1400 1200 bariko baracapa amapari bagira basubira ukuntu bazohaba. Aba engineer bariko barubaka mu myaka 800 canke bariko barubaka igisagara, ugiye rero ugasanga bipanze neza, ugaca umumenga wewe uri découragé, umenga nta bushobozi ufise. Oya, kuko abana bagiye kwiga mu Faransa canke i Buraya canke muri Amerika b'abarundi baba mu bambere, ni kuvuga kuvyo gutahura ibintu utavyumva cyo kimwe nabo, mugabo bo baradutanze iyo ntambwe yuko ababitanguye kera no kuba un certain moment baramenye ko iterambere ifata umwanya. Rero ukiri muto ariko aranyumva ku entrepreneur, kuwari wese amenye ko ibintu bifata umwanya, mureke kuzamurara nk'abantu muce ngibaza ngo ntimushoboye. Oya, uje ngaho Bujumbura ugasanga BMBC irafise abakozi, irafise umwenjene zose hariya, ntuvuge ngo ntawe nomenera. Oya, twe tumaze 13 tuko turabikora bino bintu, natwe ari amasete duhura ukabona uti baradusize cyane nk'izi Buraya. Uri kuratembera ukabona atabajya abantu ivyuma bahinga experience badusize. Igihe cyo cyane bakandi giki nuko umwanya ari gukora ibintu byose. Ego sincambuga ngo ndondera imyaka 600 kubera kera ibintu byaritonda kubera iterambere ntiryari ryihuta, mugabo mbanzi ko ibintu byihamba bidakorwa mu munsi umwe. Rero muze maraka kwigiranya n'abandi bantu ngo bace intege, mufate umwanya mukore ibintu byanyu, hanyuma mubishire mu mwanya. Navuze by'abantu bamanuka ngahe Bujumbura bakora akazi imyaka 50 agapasione kwakora akazi, ubonye umwana wiwe ukamuhonokera ukibaza ngo ni miracle, ukibaza ngo ntushoboye, kumbe isekuru yarabipanze. Ni hamwe navuga abantu baza kwigisha abana i Buraya ko nabashigikiye, kubera ushaka gutuma umwana wawe wararusha ukaruhira ibintu ngaha kaza gutangura gushasha i Buraya A0, kandi ngaha hasize vyuzuye imiduga, amatongo, inka, ibintu byose.
urumva rero ibintu ifata umwanya. Hariho kandi ibi bihugu umuntu aravye muri ivyo bihugu ngaha hari igihe mara numva umenga n'abantu bateye imbere ntabitahura. None nko Kenya ntiyagize intambara nk'izo mu Burundi, ntiyagize intambara nk'izo mu Rwanda canke Tanzania nuko nyene. Za Botswana n'ibihugu bavuga ko biri mwe korompi. Ghana the same, bavuga ko hariyo organisation ndende ngo n'aya demokrasi wateye imbere. None na kimwe kidafisa abantu muri ivyo biriga barahitara ngo baje Buraya ngo meyere vi za Ethiopia ngo ntibakoronijwe. Kabona ko bakora ibintu vyinshi niyo ukagenda nk'abatembera harabibona, kabona amayizine akomeye, ama multinational akorerayo. None ntibiriga barajabuka amawusi baja kurondera ubuzima bwiza Buraya canke muri Amerika. Kubera iki none? Kandi bavuga ko ibihugu byabo ngo bitwawe neza, sivyo? Relative manespa umva umuntu yamara umuntu nta bintu umuntu atwara neza bishoboka, sivyo? Ni kubera iki naho wogira intwari imeze gute, naho wogira igihugu gitunze gute muri Afrika, hariho imyaka idakwiye iterambere itazomera nk'iry'Uburaya, sivyo? Hariho imyaka idakwiye iterambere itazomera nk'iry'Uburaya. Nibikunda turabakarura mu Bushinwa, igihugu gifite ubutunzi bwinshi, banavuga bati kigomba cababe Amerika. Mugabo rabo ukuntu bidakunda ko gishikira Amerika, kubera bacabwira ati wewe ego nivyo uvuga ko ufise business nyinshi, ko hari amazine menshi, mugabo amahera ku muntu ibyo bita PIB pouvoir d'achat bimeze gute? Ngo umusanga umunyamerika kubera yaragize intambwe imyaka yo kubipanga ari myinshi, sivyo? Rero nivyo abantu baze bari intege iterambere rya marifata imyaka myinshi. Nico gituma uvutse kuri so watarinda sokura atarinda atigeze akora project ya 50 uzokwa muri chini, sivyo? Kubera iterambere nimba kuze kuri so yiyumvira gusirasiyo atakwigishije nk'akarorero avuga ati umwana sinzobibona mugabo reka namwigishe ndondere ngire investissement muri azebe muri Tranta nawe ahagaze neza aciye ubwenge, reka ndamuha umutahe akora uruganda muri Tranta azobe ahagaze neza. Nimba wavutse kuri so yaguharase gacha badangwa ndahejeje, n'abana bawe bazoguma babona ko bari hasi. Kirumvikana rero bisigura iki? Navuze ca Amerika ni igihugu gito kimaze nk'imyaka 200 na uravye ukuntu cateye imbere n'ingoga kirarusha ubwongereza bwakiforme n'ubwa kwakiremye bwagisinzi ikarusha iburaya. Abaraya bavuga abanyaburaya bavuga ko ari bakidekuvuye iyo kontina. Hariho rero naho navuze ko ivy'imyaka bitera imbere bifata umwanya, si ngombwa ngo umwanya udahera. Amerika yerekanye ko umuntu ashaka gutera imbere mu mwanya muto. Nico gituma uri umu-engineer, uri umurimyi, ntucuraba batama bamaze imyaka 100 bavyuba kuvuge ngo naje bidonkwa rya myaka. Oya ego ryo umunsi umwe ntiri bari ryo, kuko ushaka kubaka hoteli nziza mwaka umwe, ushaka kubaka nk'ibidukora by'ibigwate mwaka umwe, ntushobora kubaka societe mwaka umwe, ariko urashaka kubaka ibintu bihambaye mu myaka atari myinshi cyane. Nka jewe nkuri experience nkuri abandi kudatunga bavuga ibitabo nsoma hagati y'imyaka 5 na 10 umuntu ashaka kubaka investissement izoramba. Kirumvikana rero umuntu ashobora kugira ibintu byihuta. None umuntu yoshaka gute kwiterambere rya bijyo imyaka 50 urumva bagira 50 baba abantu super naba eho kuko bo biyumvira de generation zizoza. Mugabo umuntu ashaka kwiyumvira n'ivyiwe muri diza akavuga ugapanga project uzogura imodoka muri diza, abantu bakakubona utigita bibaza ngo byarakunaniye, kumbe wowe urabona ko wateze imitego. Rero urumva bwa mbere jewe bwa mbere mu Burundi haruzuye abakiri bato n'abakuze biyumvira ko utari mu Burundi iterambere ahandi hose ari sawa. Nukuri Afrika nzima kubera ari ibihugu bibayeho vuba, ibibazo byose tubona ngahi wacu bimeze ukunyene muri Kongo, bimeze ukunyene muri Kenya. Simvuze ngo tereke
mugabo nimba ngaha hariho abantu badafise amazi no muri Kenya bariho meze kunyene no izo za Botswana bango nta gituretse kirimo kirumvikana shaka abakiri bato nimba ndiko ndabya nivo za entrepreneurs za ingénieurs docteurs bamenye bati abarimyi bamenye bati ibintu bihambaye fata umwanya kuko iyo iterambere bikunda ko gihuta rikaba miracle hari dufise ibihugu muri Afrika biri developer eske hari na kimwe sivyo sinze Afrika ifuko bavuga ko developer ntiri developer ni amba do development nayo nyene dufise nta gihugu na kimwe muri Afrika giteye imbere nta kimwe cyarose abantu baze gupanga b'incabwenge oya barahari mugabo hari ibintu bidakunda ko umuntu akora mu munsi umwe hari ibintu bidashoboka rero abantu bari kuza bariyumvira ngo handi ngo ni mwijuru oya nta hantu na hamwe ibintu byoroshe iterambere rifata umwanya ufise famille rero ukabona ntiteye imbere ubu ntiwiyumvire ngo nguje ntizotera imbere oya biciye kuri ashaka gutera imbere sivyo hanyuma iterambere nabyo yose kwigereranya nanaka iterambere ryiza kandi si yamagati si yereke mu mivuga si yamabarabara meza gusa iterambere ryiza no gufungura neza ukivuza ukiga ukambara icyo ufite cyose gituma udashora ivyo bintu ntiho buratera imbere sivyo rero ni ivyo iterambere ntirikunda mu mwanya mutoya kivyerekana ni kubera ibihugu Afrika nzima tagona kimwe giteye imbere kandi bavuga ngo hari ipanze neza bigo nivyo bishaka ipanze neza mugabo umwanya nturagera famille yawe canke wewe nyene ushaka kudateye imbere kubera umwanya wo gutera imbere taragera nimba rero nico gituma si ibintu umuntu ararasengera urashobora no kubikorera ukazofusaza ugapfa dateye imbere mugabo etape wagezeko gazotuma umwana watera imbere nimba washoboye kumwigisha neza nimba papa watagugishije neza mugabo wewe ukigisha neza umwana wawe urumva waramuciye intambwe nawe arashaka kudoca ageza ngaha muri 40-50 generation ashaka kuzoba yateye bampito famille yanyu iri naho yageze rero nivyo abarundi baradonke barakunda gose guha agaciro ibintu byakoreye iwabo byo hanze barafise kwisuzugura abakiri bato cyane akumva ko ari découragé ariko n'ukuri suko kuko urumva kuri iki nyene mvuze kuca abajene ngaha batagira espoir Bibiliya ivuga ngo ibyaremwe byose binihira hamwe ibyaremwe byose binihira hamwe nimba none abarundi ari bo nyene badateye imbere kubera iki muri Cote d'Ivoire muri Senegal abajene baho birirwa baragwa mu mawusi yabagiye Buraya sivyo kubera iki muri Afrika y'Epfo bavuga ko ari bateye imbere muri Afrika kurusha abandi abantu birirwa bagamye yerekana ngo ntafise binabiriya muri Kenya ko bavuga ko ari abo bambere muri Afrika y'Ubuseruko ko birirwa baraterana mabuye bagira iki kubera iki nta namwe kwisi atari ngorane rero no vuga iki umuntu ashaka kugwanira ngaho iwacu cyaka kugwanira handi mugabo ntihagira hazoja yibaza ngo barapanze ngo byararenganye naho uzobi Buraya twebwe ba diaspora badukoresha baratubwira bati nini Buraya ubuzima ni ntambara naho twateye imbere ubuzima ni ntambara uri kuranyumviriza rero menya ko atana hamwe gwitaha nta na hamwe yego hari ibihugu byateye imbere mugo ntibisuka kuzima naho bworoshe oya bisuka ko bafise amafasita amwe leta ishaka kubibavuza canke sécurité sociale iteye imbere mugabo ubuzima hose ni ntambara uri kuragwana ngaha mu Burundi rero kumva uguyagwabize kumva umutima wakuvuyemwo ukora 24 ntubibaza ngo iyo mbango ndi Buraya ngo ndi muri Kenya ngo biba byoroshe oya nivyo abarundi mumenye ko iterambere rizira igihe cyaryo hanyuma umenye yuko wase kuruha utunye umwana wawe azohera iyo wahereye mugabo iyo wiyumvira ibintu by'imyaka 10 uko bigenda kose urasigira ikintu umuryango wawe ubona uti jewe nagejeje ngaha nabone babandanize ngaha hanyuma umenye ko imyaka igenda niko amahigwe yo gutera imbere agabanuka uko ibihugu bitera imbere niko amahigwe y'abantu yo kuba sinzi icyo bagutera imbere mvuze gutera imbere ni nka muri Afrika umuntu ashaka gutanguza akantu kagakura tenga wa diaspora badukoresha tugira ati jewe ngaha nibikunda kongera company no ya mahera swate no kuyagura inzu mugabo ngaha ibintu byose baramaze kuvyubaka rero uko ibihugu bitera imbere niko amahirwe agabanuka
uri nko mu Burundi amahirwe yo gukora urondera ico kubeshaho na nyene mu myaka 5 ashobora kuba atazoba hari. Uri muri Amerika maybe nuko nyene kuko urumva nka twubaka amazu turiko turabona ukuntu inzu mu myaka 5 agaciro kari duciro 5 nyene. Bisigura ko utayubatse ubu kuyubaka myaka iza bizogorana. Hazoba hageze igihe tumeze kujya ko mu bihugu biteye imbere abantu benshi baba ari oblige kubaho mu mazu y'abandi. Nuko rero murakoze iyo mwubatse mwubake neza.